Iki kiganiro rero kibaye mu gihe umutekano ari wose mu gihugu. Turakengurukiye abo bose bitanga umurango no mwijoro kugira ngo abarundi twese dukomeze kumva dutekaniwe na cane ya nyabune. Aha tukagira ko mbere dukeza bene igihugu bose uburyo bahinduye ingendo kavyaza amahoro n'umutekano ibikorwa vy'iterambere. Muri leta turashima ingene abene igihugu bitavye akamo ko gusohora isuka bagatahura ko nica atari igihe co kurya umwimbu w'impeshi bicaye, bakaba barijukiye kurima aho hose hashoboka hose. Ivyamwa turabibona kuko nta numwe ayobewe ko mu myaka iheze atawobajije ikigori mu gihe cici, ariko ku masoko menshi bishoka ukuri kwamya amezi yose agize umwaka. Ni ibintu vyiza cane umuntu yokwirata. Ikindi dushima ni ingene abarundi bashize mu ngiro umugambi wo korora ibitungwa mu mpongore bidasohoka kurisha ku misozi, kuko vyagize akamaro mu kugwiza ifumbire n'umwimbu w'amata. Ivyo vyatumye kandi n'ingwara z'ibitungwa zigabanuka kubera yuko zanduzanya zihuriye mu guri. Duhamagariye abarundi gukomeza ibikorwa ntibadebukirwe. Murazi ko agatasi kageze, mwirinde gusamara, musohora isuka, mugwiza umwimbu, turonke ivyo dufungura, ivyo tubika n'umusesekara dutwara ku isoko. Mutere imbuto zinyuranye aho zishoboka kumera hose kugira ngo twirinde inzara. Nakare barayamaze basogokuru ngo uwuhana inzara arayirimira. Tukaba duhimirije abarundi guca imikobeko no kuyitera ko ubwatsi bw'ibitungwa mu gukingira inkukura, ibiterwa n'isi ndimwa, kandi bongere baronke ubwatsi bwo kugaburira ibitungwa vyabo. Gutyo tuzoba turiko turagwanya ubukene, dushira mu ngiro civugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko umuntu wose utegerezwa kuronka ico ufungura, eka mbere n'umufuko nawe nyene ukaronka amafaranga. Mu gihe iki kiganiro kibaye haheze iminsi mike abanyeshuri batanguye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2023 ushira 2024, twagomba dutekerera impanuro ugwaruka rwacu ngo bige neza, birinde ico cose cobasamaza, ariko bige kugira ngo baronke ubumenyi, gutyo bazogirire akamaro igihugu cabo, bavemwo abahinga mu bisata bitandukanye ku rwego rw'akarere, rw'isi yose, eka no mu gihugu cacu. Mwibuke ko umugambi mukuru w'igihugu dukeshanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye ari uko Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere mu 2060. Uburundi bw'ejo ni mwebwe, buhanze amaso, mutangure gukora, mugire umwete guhera ubu, maze muzoshike mu bigero mubona iyo muriko muraja mu kubaka igihugu cabibarutse na kare ngo ubuja gusha buratagata. Turasavye rero abavyeyi kwama hafi ivyo bibondo vyabo, babigishe indero runtu, babahe indero ndundi, gutya abana bacu bakure bakunda igihugu cabibarutse, bafise umutima wo gukunda ibikorwa. Abigisha nabo baturerere bazi ko bariko barirerera mu gutanga ubumenyi nk'uko bitegerezwa, bongera batanga impanuro za kivyeyi. Turasubiye kubamenyesha ko leta ihari uno munsi ari leta y'abene igihugu. Nta kindi kituraje ishinga
atari ko umuntu wese yisanzura mu gihugu ciwe camwibarutse. Amategeko agakurikizwa kandi ntihagire umuntu n'umwe barenganya. Nico gituma dusaba abajejwe ubutungane gutumbereza imanza neza, bamenye ko twese tubahanze amaso, birinde guca izananiye ingoma, nibarabe impunzi canke impinga yanje, kandi abafise agatima ko kurya ruswa bacire birarura. Abajejwe ubutungane bikubita agashi, barangwe n'umutima w'ubutungane bubanguranya, butabara kandi buremesha, gutyo bazoba biyambitse umutamana. Mu gihe igihugu cacu casubiye gushinga icumu mu mashinga mu kunagura no gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu, dusaba abarundi kwama barikanuye, birinda insaku n'ibihuha by'abahora bashaka kubaca ivutu ngo babahuvye, bakomeze ubumwe n'umutima wa kivukanyi, kuko abarundi twese dufise umuvyeyi umwe ari w'igihugu cacu. Babandanye kugira urunani rw'intamenwa, ntihagire abansi bohava baza kudusubiza mu ihumbi, ahubwo abarundi dukomeze kuba babitumwako aho hose dusabwe gushigikira mu bindi bihugu. Tugasaba indongozi kuba akarorero keza, bakaba ivyirori vy'abo barongoye, barangwe n'ubukerebutsi n'intwari ibereye mu gutunganiriza ababituye no mu kurangura imigambi y'iterambere n'inyifato ibereye. Abenegihugu nabo tubahamagarira ku bijisho ry'igihugu, nibatinye gushengeza bakaboko nabo bose bakoresha nabi itunga ry'igihugu. Turasavye ko umurundi wese yogira wiwe amerekero y'iterambere y'uko Uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu bihumbi 2040, kikaba ari igihugu giteye imbere mu bihumbi 2060. Iyo mbona kazoza itegerezwa kuba ihangiro rya zina murundi wese mu vyo asanzwe akora byose. Umwe wese mu bimwerekeye ahamagariwe kuduza ikivi kuko ari icakare. Mu gihe ikiganiro kiremeshejwe n'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta, abenegihugu n'abamenyesha makuru, murahawe ikaze kugira ngo tuyage, mwongere mushikirize ibibazo vyerekeye ineza rusangi y'abenegihugu mu bisata bitandukanye. Turabinezererewe kubana namwe kuko ari wo muco mwiza ubereye leta mvyeyi, leta mpozi. Murakoze.